Halo bakunzi ba Ray TV ndabaramukije nizere ko mumeze neza haba ari gaha mu Burundi canke mu bihugu vyo hanze kuri micro muri kumwe na Benishu kuri kamera turi kumwe na Pasiplo turi mu kiganiro kora kubwejo tuvuze kora kubwejo tuvuze dukore cane ejo hazoza tuzobe duteye imbere Burundi rero buri mu nzira y'amajambere mu 2040 buzoba buneza neza mu nzira y'amajambere mu 2060 buzoba bwamaze gushika iterambere riramo vyo vyose rero ntibishobora gukunda tudakora nko mu mpuzu ngo dukore tudashize inguvu hamwe tudahanahanya ivyiyumviro ari naco gituma rero TV yihaye ihangiro ryo kugendera abenegihugu mu kubashigikira mu kubatera intege mu bikorwa bitandukanye baba barimo tumaze iminsi tubibabwira ubu munsi novuga ko ari umunsi ugira gatatu turi kumwe na Kibonobono aho turi mu rugendo rudasanzwe ruzomara iminsi 4 uno munsi rero twatewe iteka n'Imana yo mw'ijuru turi neza na neza muri zone Kizuka umutumba Kizuka aho turi kumwe na bamwe mu benegihugu basanzwe bahaba babwiwe ibitari bike ku bijanye n'ikibonobono bamwe biyandikishije ndetse batari bake abandi baragura amavuta y'ikibonobono abandi baragura amasabuni n'ibindi bigiye bitandukanye rero mvuze ati sinomanuka haganiriye nabo numvirize ingene bavyakiriye ingene biyumvise bashobora kuba baryohewe kubona iterambere nabo rigomba rishika iwabo kubona Kibonobono yayumvire kubagendera rero sinobicisha amajambo reka mbere ko tuganira nabo babanze babidondore hari benshi mushaka kubamenya ugasanga baravyaye abana bari mu mihingo itandukanye abandi bari no mu bindi bihugu baca bamenya ati uno munsi natwe iwacu twashikiriwe bimeze gute reka ndabakire bidondore batubwire amazina yacu turabakiriye muri Roy TV amazina yawe kwitande Je nitwa Habimana Kennedy. Habimana Kennedy Nkaba mba muri zone Kizuka mu tumba Kizuka. Okay. Nkaba nubatse. Nkaba ndi umuforoma. Okay. Ego. Kennedy asanzwe yubatse nganyene mu Kizuka kandi asanzwe ari n'umuforoma mwa mufise abana. Ego. Okay mufise abana bangahe? Abana bane. Abana bane bose barashoboye kwiga amashure. Ego. Abandi bakora bandanya. Turi neza neza hanyene ku mutumbi wanyu baraje kubasigurira ibijanye n'ikibonobono bega ku ruhande rwawe wavyakiriye gute? Ku bandi rwanje navyakiriye neza cane gose. Okay. Kuko kibonobono twari tukizi kare ari ikintu cimeza mw'ishamba. Okay. Mugabo kuja kuri amasaha twumvise akamaro c'ikibonobono. Okay. Ubu ni igiterwa ndimwa kandi gifasha abantu. Okay. Kuba ataravyumva neza urashobora kwibaza ati mbega none no ngaha babajije ibibazo bigiye bitandukanye twarumvise amashirahamwe menshi aja akamara kabiri agaca agenda twahenzwe na benshi ni vyinshi vyagiye biduca intege n'akahe kajambo babwira ku bijanye n'ivyo babonye muri no koperative Kibonobono bijanye n'itandukaniro riri n'iryo mwaba mwarabonye ahandi. Okay, je tuno bwira bene wacu bene igihugu bari ngaha. Okay. Navye n'insiguro abari muri koperative Kibonobono. Okay. Nabonye ko ataruhende rurimo kuko naje niyandikishije maze kwiyandikisha nabonye ama etape atandukanye nkoresheje email yiwanje. Okay. Maze kwiyandikisha nabonye ama indis ndetse naguze n'amasabune ndabona ikintu cyongeye ko ku mutende wanatanguje. Okay. Rero nkabahamagarira yuko naburya hariho imbona kazoza muri 2040 2060 ko boza nabo bakijukira bakaza ku iyo koperative Kibonobono. Kibonobono twabonye ko ifita amavuta ihingura amavuta gahingura amasabune. Okay. Nabonye ari umugambi mwiza cyane gose tutuma nanjye nacinda bujamo. Okay. Nongeye ko Kibonobono nkuko nahise ndakizi kera kuva muri 81-82 kuduga twahora dukoresha imbuto zazo nka buji dukoresha nka buji twazitungira neza ku mugeto hamaduka cyana ziriya mbuto z'Ikibonobono zikatumurikira hama twabana twiga noko Kibonobono nkuko nsanzwe ndakizi amababi yaco aravura. Umva haciyongera ko ibindi ntarinzi ivy'amavuta ivy'amasabune. Rero abenegihugu baba bari ngaha no bahamagarira kwizukira ku kirima hama bakadandaza n'izo mbuto nkuko babitubwiye murakoze. Tukiri ngaho nyene ko igihugu cacu
mu 2040 kizoba ari igihugu cifashe, mu 2060 kizoba ari igihugu giteye imbere, bakaba badusiguriye ndetse babaje n'ibibazo ko kera numvise mu 88 wari uriho hari ivyo ushobora kubwira abakunzi bacu ba Royal TV kumbura babwiwe na David bakibaza ati none ko akiri muto ivyo yarabikuye, turashaka mudusigurire. Baravuga ko kera carimwe ngaho ariko mu nyuma abazungu bamaze kugenda kitasubiye kurimwa, ariko uno munsi tukaba tugira amahirwe kubona umwenegihugu wo ngaho nyene mu gihugu cacu c'Uburundi yiyumviriye kandi gusubira kuzana ico ciyumviro co kukirima. Mbega hoba hariho akarusho Uburundi bwacu bugiye kuronka canke se abarundi uravye ingene babibona kera n'ingene ubu unye batanguye kuvyijukira? Ego ikibonobono cari ikintu cimeza mw'ishamba, kandi imbuto zazo cakundwa n'inyoni cane. Inyoni zarakunda kurya imbuto mu gihe ceze. Rero mbona kazoza ubu mu 2040 mu 2060 ndabona yuko kigiye kutugira akamaro kenshi kanini, ndetse n'ayo mavuta yayo twumvise ko ari umuti uhambaye cane. Tugushimire cane ndetse ntumirira n'abakunzi bacu ba Royal TV ko baradukurikira. Murumvise ko kera cari igiterwa gifise akamaro, n'ubu gishobora kuzotugirira akamaro. Nawe ahura ukaba utariyandikisha, nyaragasa ku biro vyabo ubarondere bakwandike ntusigwe n'amajambere. Turi kumwe kandi n'uwundi mwenegihugu, reka nawe nyene ndamwakire tuganire nawe imbere yuko tugenda, twumve nawe ngene yiyumvise inyuma yo kumva uno mugambi ndetse iki kiganiro twagiranye. Turashaka mubanze mudondora abakunzi bacu ba Royal TV. Amazina yawe kwita nde? Ego murakoze. Amazina yanje nitwa Alexis Hakizumukama. Nkaba nsanzwe mu kazi ka misi yose ndi umurezi. Hanyuma nkaba nubatse, mfise umugore umwe n'abana batatu. Hakizimana nde? Hakizumukama Alex. Hakizumukama Alex yubatse, afise umugore umwe, abana bangahe? Batatu. Abana batatu. Bose baragize amahirwe yo kwiga? Ego bari kw'ishure. Tukiri ngaho nyene bagiye barabidusigurira ko kera ino ntara yanyu ikiri intara ya Rumonge musanzwe hanini mutunzwe n'ubworozi n'uburovyi hamwe n'ubudandaji. Mbega ku ruhande rw'iwanyu ko wazaniye umugambi nawo wo kurima, mubona hari ico uzohava ubafasha mu bijanye no kwiteza imbere canke guteza imbere igihugu cacu c'Uburundi? Ego cane. Ego iyi koperative Kibonobono, Ikibonobono ndakizi kuva mu myaka ya 89 ntanguye guca ubwenge nja kw'ishure. Ndakibona ari igiterwa, ari igiti cimeza mw'ishamba. Hanyuma mu myaka nk'itanu iheze niho nabaye mu kuraba biciye ku rubuga ngurukana bumenyi, ndabona igiterwa c'ikibonobono bakivuga ko ibintu vyinshi ko ari umuti kandi gishobora guhingurwamwo ibintu bitari bike. Hanyuma ndagira nyene intention yo kwiyumvira ko nokirima, mugabo nkabura hamwe nokirima nkimbura noshorera hehe batabona. Mugabo uyu munsi ngiriwe amahirwe turiko turaganira n'uyo muvukanyi Kennedy, duhuriye ahantu carambwira ati ngiye muri Kibonobono numviriza ivyaco. We yagiye, mugabo jewe ca nsigaraho ndiko ndatera intambwe nzunguruka, niho naca mbona afishaje ngaho, numva n'ibintu bariko baravuga ku Kibonobono, ca ndegera. Maze kwegera bagasigura, numva ndanyuzwe. Hanyuma ca ngirako mvuga nti nanje reka nshikire abandi, mpamvye abandi bo muri izo zindi ntara bamaze gufata uwo mugambi, ndabegere gutyo ko nshobora kuba mfise na gatoyi noshobora guteramwo ibiti na 30 canke 40, nanje mpamvye abandi ndime co kimwe n'abandi. Kumbure bibaye ngombwa umuntu ashobora no gukota itonga ahantu akaririmamwo ibiterwa kanaka, akongera agashiramwo n'ibiterwa vy'ikibonobono, ko nasanze ari igiterwa kibana n'ibindi. Gutyo rero bica bimpa amahirwe yo gushobora kwiyandikisha. Hanyuma ndetse navuze nti ko bariko baranadandaza bimwe mu vyo bahinguye mu Kibonobono, reka ko nahise umugambi wo kugura amasabune, naje ngura amasabune, naguze amasabune ashika 5. Hanyuma bivanye n'ivyo badusiguriye batubwira ko iyo umunywanyi bishitse akagura
bimwe mu byo bahinguye hariho akarusho aja kuronka kuri irya konte yiwe aba yaronse. Ivyo nabikoze kandi nabibonye ko ari ivy'ukuri, bananyeretse ati izina ryawe ngiri, ikonte yawe ngiyi, waguze amasabuni 5, iciyongeyeko ngiki, atugomvye turashobora no kukiguha ukagenda ukijanye. Mugabo navuze nti reka kibe kiraguma ngaho, ejo canke hirya y'ejo nshobora kuzokenera amavuta nkayasuma, hanyuma ikivuye kuri ayo mavuta kigasanga ikindi bikaguma vyiyongera gutyo, tuzogume tubandanya dukorana gutyo, kumbure nihamara kugera iminsi miremire bishobora kuba zoba vyiyongeye gusumba, umuntu ashobore gurotira akantu gatubutse avuga ati aha adarotiye omwe n'ibihumbi bishika 10 canke 20 vyavuye mu mwimbu w'ishirahamwe Kibonobono nagiyemwo, hanyuma nkasumira umuryango ukarara ufunguye bivuye kuri Kibonobono. Hanyuma ico mbona rero nk'umunywanyi ashoboye guhamvya abandi uyu munsi, ngiye kuzoraba mpamagarire abandi nka jewe, maze n'abakiri bato cane kugira ngo bumve neza umugambi wa Kibonobono, ejo canke hirya y'ejo nabo bafate umwanzuro wo gufata inzira co kimwe natwe, turime duteze imbere igihugu nk'uko turi mu mugambi w'igihugu w'imbonakazoza mu 2040 kizoba igihugu cifashe, muri 2060 kizoba igihugu giteye imbere. Tugushimire cyane. Mbere ko turangiza kino kiganiro cacu, turifuza kumenya ingene wiyumva bivanye nuko kiri mu biterwa wahora wiyumvira ati none ninakirima nzogushora hehe, bizogenda gute? Novuga ko ari nk'indoto yawe ibaye impamo kubaho uvyumvira uno musi bikaba bigusanze iwanyu, wiyumva gute? Niyumva neza cane kuko nari mfise uwo mugambi w'ikibonobono kukirima nk'ibindi biterwa, kandi noneho nanabajije ku bijanye n'ibibonobono twahora tubona vyimeza hirya no hino, badusiguriye neza ko birya bibonobono vyahora vyimeza bifise ubudasa n'iki kibonobono tugiye gutera kuva uyu munsi. Tubashimiye cyane, shimiye cyane kandi n'abakunzi bacu ko badukurikira, ariko ndababwira ko ntabasezeye mu kanya gato, tugomba twigira imbere gato, twegera abandi bene gihugu tubaganirize, mugumurane nacu rero, ariko imbere yo kugumana nacu no mu barondere mwiyandikishe bazotera imbere bonyene, kandi Royal TV yagumye isemera. Ndabashimiye cyane rero, ndabasaba kugumana nacu. Nkuko rero twanye tubibabwira, turacari muri rwa rugendo, turacari neza na neza muri ya ntara nshasha nziza ya Burunga, turi muri metropole Rumonge, aho tukiri kumwe kandi n'abenegihugu tubaganira ibijanye n'ivyiza vy'ikibonobono, tubabisigurira, bamwe biyandikisha, abandi bagura amasabuni, amavuta y'ikibonobono. Turacari kumwe kandi n'umwe asanzwe ahagarariye rino shirahamwe mu gihugu cose, mwaherekera mwumva ni Davidi, aracari David nyene, aho ariko arabikora neza. Abanyagihugu babihurumbiye ari benshi biyandikishije, ubu turi neza na neza mu Minago, aho rero aza kutuganirira ingene ariko arabibona ko bimeze, anatubwiye kandi ko azobandanya abikora mu gihugu cose, canke ko yashimye Rumonge kubera ari havuka ntawe ubizi, ariko kandi aza kutubwira ingene bimeze kugira ngo abari mu ntara zose ko baradukurikira nabo bumve ryari azobagendera, bumve ko nabo azobashigikira, abashoboye kugura imbuto bagiye kuzitera, bumva ingene bizogenda biragenda, ingene azoshobora kubakurikirana canke azoguma yitaho Rumonge gusa. Ni bimwe rero mu vyo tuza kuganira, ashobora kudusigura avuga ngo wowe uriko uradukurikira yaba uri mu Cankuzo, i Muyinga, Bururi, Kayanza, Cankuzo n'ahandi henshi hagiye hatandukanye, ushobora kumva ati mbega nawe tuzoshikirwa ryari? Umugambi w'iterambere ntatubona, abona iwabo gusa bimeze gute? Reka rero nibaza ko mwaramwumvise, nta mwidondoro hagize kutubwira, ariko abashobora kuba bumva ikiganiro ubu nyene, reka mbanza musabe gutse amazina yiwe, hama duce tubandanya turakora kireza. Ego murakoze, ndaramukije abariko baradukurikirana kuri Royal TV, nongera ndagushimira nawe Benishu, co kimwe na Pasi inyuma ya kamera, kuba mwarashoboye kuduherekeza muri no rugendo twagize twerekeza mu karere ka Rumonge mu mugambi wacu ico twita metropole Rumonge. Ego uyu munsi rero tukaba turi hano mu Minago, aho twaje gukwiragiza ubutumwa bujanye n'igiterwa c'ikibonobono ku benegihugu bose
bw'u Burundi. Umunsi rero tukaba tugeze hano mu Minago. Rero abariko baradukurana kuri Roy TV ndabaramukije mwese nongera ndabashimira uburyo mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro vyacu, ariko kandi nibaza ko kwiyandikisha canke kwinjira mu makoperative kuri mwebwe si ikirenga. Tukiri ngaho nyene tugushimiye cyane nawe kuba waratwizeye ukabona ko twobandana tugushikira muno mugambi mwiza wo kwiteza imbere no guteza imbere igihugu cacu ciza c'u Burundi, ari naryo hangiro Roy TV yihaye, n'abandi tuzobagendera tuzobashigikira. Turashaka kubibona muri ya mbona kazoza mu 2040 igihugu cifashe, mu 2060 igihugu giteye imbere. David, tukiri ngaho nyene turifuza kumenya ejo mwadusigura impamvu mwahisemwo n'urugendo rwo kwegera abenegihugu mwasigura ibijanye n'igiterwa c'ikibonobono, ariko kandi turifuza kumenya mbega muzobandanya mubikora no mu zindi ntara zigize igihugu cacu ciza c'u Burundi canke no kubera uvuka iwanyu hanyuma ubonye ko vyoce biherera bimeze gute ko badukurikira wumve yuko nawe ejo aho bukera ushobora kubashwaramo. Murakoze. Nubwo ico je novuga iki gikorwa ni c'abarundi bose, ni co mu Burundi bwose. Jewe natowe guhagararira urunani rw'abarimyi b'igiterwa c'ikibonobono mu Burundi Inaskoti. Natowe n'abarundi bose, igihe ntorwa natowe n'abaserukira abarundi bava mu mihingo yose. Rero jewe ntaho mpengamira kuvuga ngo ni kubera ngo mvuka muri kano karere, oya, aho hoho biruko twava dusanga n'abarabibagiye kubera nahereye mu ntara za Cankuzo, Muyinga, ariko ugiye kuraba iyi Rumonge bisa nkaho yabaye iya nyuma. Rero urumva sinava mvuga ngo ni kubera ngo ari hano. Rero navuga ati Rumonge isa nkaho yabaye iya nyuma, muri uno mugambi. Rero ndonse umwanya nogenda hose, ariko vy'ukuri umwanya wanje ntukwiye. Umwanya wanje ntukwiye ku buryo nohava nemerera abariko baradukurikirana nzogendagenda mu makomine yose, ntavyo noshobora. Yego. Imbere yacu kubariko baradukurikira barabona ko hari amasabune kandi hari n'amavuta y'ikibonobono. Bimwe mu vyo mwadusiguriye bijanye n'ano mavuta y'ikibonobono, mwaratubwiye ko ari mu vyiza bigiye bitandukanye, ashobora kuvura inzoka zo mu nda n'ibindi bigiye bitandukanye mwagiye mudusigurira. Ariko kandi dusubiye inyuma gato, mwaratubwiye ko kibonobono haba mu vyo musoma ku mbuga ngurukana bumenyi gishobora kuba kiri mu bishobora gutandukanya imvyaro. Bamwe bagaca bibaza ati none umuntu niyayanywa ntashobora kuzohava yisanga yabaye ingumba. Ico ni kimwe mu bakunzi bacu bashobora kwibaza. Turashaka muco muduha umuco kugira ngo abariko barayagura bayagure ata makenga. Nibaza ko jewe intego yanje nyamukuru si kudandaza aya mavuta ngo abantu ngo bayagure canke bayanywe. Jewe intego nyamukuru ni uko abenegihugu b'u Burundi borima iki giterwa kugira ngo aya mavuta tuyagwize wanashaka, kuko tuyadandaje muri buno buryo turiko turabikoramwo uca umenga ntaho tuba dutandukaniye na bamwe badandaza imiti, uca umenga ni imiti turiko turadandaza. Ariko ntabwo iyo ariyo ntego yanje. Uru n'urugero ruto cane rwose ku migambi yacu. Ico nshaka kubona amaritiro menshi cane, dushobora gupakira amapipa menshi canke ingunguru nyinshi, urashobora gupakira mu ndege canke mu bwato akajabuka agiye hanze hariya iyo basanzwe bayakoresha bagikuramwo ibindi bintu. Aha rero noca ngira ko ndabakubwira yuko aya mavuta si kuvuga ngo abayanyoye ngo bobe ingumba, oya, ni umuti uwaba bashaka kuyakoresha muri ivyo vyo kuyanywa. Ariko kandi jewe ivyo vyo kuyanywa si vyo biri mu ntego yanje nyamukuru vy'ukuri. Mugabo ntavyo kuvuga ngo aratera ngo bugumba, oya, ivyo jewe ntavyo ndasoma, nta n'ivyo nasomye sinumva n'uwubivuze. Hama kandi mugabo aya mavuta barayisiga, baba buyisige. Tugushimiye cyane ku nyishu nziza uduhaye. Nibaza abakeneye kuyagura, haba bari ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, haba bari hanze y'igihugu, barumvise umuco wayo. Hama mwadusigurire kandi ko intumbero yanyu atari kudandaza canke se kugurisha n'amavuta, ahubwo ico mwihutira ahanini ari ukurima igiterwa c'ikibonobono. Hari abantu benshi rero bariko baradukurikira
ushobora gusanga ibibazo ari byinshi ndetse natwe turashobora kubyibaza tukifuza kumenya mbega umuntu ariko aragura imbuto nk'uko twabibonye bamwe bagiye bayibagurira hama akayidandaza muzaba mufitaniye amasezerano y'uko bashobora kuza mukabibagurira bizaba bimeze gute? Iyo twarabivuze inshuro nyinshi umuntu abirimye twebwe tuzobigura. Murashobora kubasigura ko muzobigura ariko ata masezerano mugiranye mugasanga uno mwaka amasezerano yiki edaheri twe nta n'umuntu dushaka ko arima. Umuntu twe dushaka ko arima azorima ubishoboye sivyo? Twebwe dukeneye yuko abantu tuja hamwe harime entreprise abenegihugu bato bato aho bagomba kurima iki kibonobono bagenda babandanye baharima ibigori baharime imyumbati baharime ibindi biterwa mbumbarugo mugabo twebwe nk'urunani canke nk'ishirahamwe sivyo ico tuzokora nuko turondera amatongo agaragara amatongo ya leta manini manini dushobore kuba twobirima je sinshaka yuko umuntu yofata agatahe kiwe yorimisha ibigori bikaba biramutunga n'umuryango yogenda ngo agiye ngo kurima ikibonobono oya ahubwo bari agatahe kiwe nakuremo kanoti gatoya 12,000 akazane ngaha ahure n'akandi kanoti k'abandi bari mu mahanga bari mu Burundi bafite ubushobozi amabanke dusabe imfashanyo hirya no hino hanyuma turime igiterwa cy'ikibonobono ari company irima hajya dushobora kuvuga ati ko turarimira ngaha mu Burundi amatongo tubanye make tugiye kuyarondera muri Zambia tugiye kuyarondera muri Mozambique tugiye kuyarondera muri Sudane tukavugana hajya ubu ushobora kuvuga ati ishirahamwe riragiraniye amasezerano na Brazil tuzoza kurimira ngaho ishirahamwe ry'abarundi rigiye kurimira muri Brazil ishirahamwe ry'abarundi rigiye kurimira muri Sierra Leone ishirahamwe ry'abarundi rigiye kurimira hehe urumva kure cyane no kwindi migabane haba no muri Etazini baduha aho turima abo nyene twarabahaye aho bubaka ambassade ngaha urumva rero nimba twarabahaye aho bubaka ambassade aga tugende bafite itongo rinini ariya tubabwira tuke dupimire natwe mu done hegitari 10 done hegitari 1,000 twirimire ikibonobono nk'abanyafrika rero niyo cooperation dukeneye nubwo buryo tugomba kubikoramo dushaka gufata umwana w'igihugu mutoya tugende kumuremereza ama dépenses atokwitura tugushimire cyane ariko imbere ko turangize kino ganiro cacu tukabandanya urugendo rwatuzindukanye ko rutari rurerure turifuza kumenya hari abashaka ko bakurikirana ibiganiro byacu bateba mbega mwotwibutsa umuntu akeneye kwiyandikisha atari hafi yobigenza gute mbega bimeze gute kugira ngo ariko baradukurikira ushaka kumva uno mugambi bashaka kwiyandikisha ugasanga bari mu bihugu byo hanze cyangwa bari mu ntara za kure ntimurashikayo narabonye ariko bariyandikisha mubaha email mubaha matricule plutôt mukagira n'imyidondoro mbega uwo bari kure yo bitura gute muco mufasha gute bashaka kumubwira abakuzi bacu barayiki natwandikire ku nimero iri ngaho oye hanyuma tuheze tumwereke kugira tubigenza mugabo nta kure hariho muri uno mugambi wacu tugushimiye cyane rero kuno mugambi mwiza wiyumviriye wo gushobora kurondera kino gitego cy'ikibonobono hamukimvira kubusangiza abarundi turamenyereye umuntu ashaka kumenya ikintu akabona cyo mugirira akamaro ugasanga agombye kucisangiza wenyene ariko wowe warakibonye ufata umwanya wo kugira recherche ngene bizogenda wongera ufata umwanya kandi wo kwegera bene gihugu kuva mu gisagara ca Bujumbura werekeza ngaha mu Rumonge ntibiba byoroshe bitwara imitahe myinshi murabizi amamodoka guterura abantu bangana ukabadeplasa ukabamenya buri kimwe ni urukundo rudasanzwe ufitiye abene gihugu bo ngaho uvuka cyangwa se nabo igihugu cyose cy'u Burundi ndagushimiye cyane rero no nganda gutera intege no mugambi mwiza watanguye uzotugeze kure wongere nawe kugeze kure nukuri uko muvyifuza no mu yandi mahanga hazovugwe ikibonobono bivuye mu gihugu cyacu cyacu shimye cyane namwe bakunzi ba Royal TV ko madukurikira ariko kandi abasaba batariyandikisha nimusigwe n'amajambere tukuma dusemerera igihugu cyacu murazi ko kiri mu nzira y'amajambere eske tuzoza mu nzira y'amajambere nawe usigaye aho uri hose tubaza kwasigara nimero mushaka kumurondera ushaka kwiyandikisha ushaka kumenya ibijyanye n'ikibonobono cyose ngaho utabimenye bihagije murashaka kumurondera akababwira ingene biko biragenda kugira ngo nawe ntusigare inyuma y'amajambere abatega subscribe rero mugire subscribe mwande mukurikirana ibiganiro bya Royal TV amakuru mashasha yizewe shimire cyane kandi na cameraman Pasi Flow yatumye amajwi n'amasanamu bibashikira bimeze neza cyane au revoir aho hambere hahise
ibutangwa muri Roy TV. Ibi byose tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe. Icyo utarabona uterekwa no kuramba, ngwino unyaragase duhuriye muri Roy TV. Ibiganiro byiza muzobisanga muri Roy TV, amakuru meza muzoyasanga muri Roy TV, ibintu byose bigenda bisa muri Roy TV, n'ahandi uzosanga ibihangange atari Roy TV. TV atandukanye, ibica bigacika.